Mu baririmbyi b'abarundi umuririmbyi ubona atitwara nk'umu star noahe atitwara nk'umu star yego ugasanga afise comportement bon ku muntu amaze kumenyekana itameze neza. Natacha yishura nabi muri interview. Mbega zina ryawe rindi rishushe ni gute? Nitwa Jasmine Fire Dance. Fire Dance navyo urumva nibindi uciye wongerako. Okay, cyangwa uratamba na dance. Uratamba Fire Dance ni umukunzi w'umuziki. Fire Dance, fire kwanza n'umuriro. Dance ni dance, umuziki muri ivyo bintu bibiri ucyumva hega ga Fire Dance kunyivye. Sawa. Urabona rero uriko uratamba umuziki. Yego. Ni ngobwo urashuha nk'umuriro. Bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional. Uyu musi nkaba ndi kumwe na Nshimirimana Boniface, akabari umurundi yavutse mu bihumbi bibiri, akaba ari umwana kiri muto cyane kuko turavyumva ko agifise imyaka mike cyane. Akaba afise imyaka 20 nkuko muvyumva, akaba ari umuririmbyi w'umurundi asanzwe akora akazi k'umuziki, amareresi n'ibindi byinshi bitandukanye. Byinshi arabitwibwirira, byinshi arabibabwira, muravyumva. Reka dufate akanya turamukanye. Reka ndamuramutse Boniface, nawe aramutse abakunzi ba Bujahit TV, nawe ariko arakurikirana ikiganiro cacu. Ndakuramukije cyane. Nanjye ndakuramukije. Boniface, ndashaka uramutse n'abakunzi ba Bujahit TV, nawe ariko arakurikirana ikiganiro cacu. Ndaramukije abakunzi ba Bujahit TV, mubandanye mukora subscribe kugira ibintu bigume bigenda neza. Nshimirimana Boniface, uri umuririmbyi w'umurundi usanzwe ukora indirimbo mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turashaka kumenya izina ryawe ry'ubustar kubera benshi mu mfisa yandi mazina mukoresha atandukanye n'amazina abavyeyi babise. Kubatanzi nitwa Jasmine, ariko abavyeyi banyise Nshimirimana Boniface. Okay. Uri umwana muto cyane wavutse mu bihumbi bibiri, tukaba turi mu bihumbi 2020, bisigura ko ufise imyaka 20. Umaze igihe kingana gute ukora aka kazi k'umuziki? Natanguye muri 2015. Watanguye 2015, imyaka 5 iraheze uri gukora umuziki. Indirimbo yawe ya mbere wasohoye yitwa gute, wari wayandikiwe nande? Indirimbo yanje nasohoye ya mbere yitwa Garuka. Garuka murondo twubakane, ndazi neza yuko jewe ntigeze nkwihakana, nigiki nokora kugira ngo ugaruke. Garuka murondo twubakane. Ariko amahirwe ntiyashobotse kuri jewe, uburyo ntibwari bwishi cyane, telefone ntawe nari mfise. Kujya wizera aba DJ bo mu mabarabara yaratevye iratakara, mugase nacitse intege, n'ubu ndacyakora. Okay, none ga Boniface, ubirabye wewe nka wewe ubona hariho iterambere ririho kuva iyo 2015 kugeza 2020? Iterambere ririho kubera nubwo ndi mu gisagara cya Bujumbura, simvuki Bujumbura. Okay. Imva mu ntara ya Bubanza, Bujumbura nahazanywe kubera umuziki. Okay. Byose birambeshejeho, ndashima Imana. Umuziki wawe woba uguhemba gute? Umuziki wanje kungera umpemba, si umpemba wonyene. Ndakina comedy, urampamagara dukinane comedy nkagusaba amafaranga. Byangwe sivyo byonyene, amadiri ni menshi dukora ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko byose biri muri entertainment. Utugiye gukina amakomedi, wowe umaze gukina ari kuri YouTube na yahe? Ukina muri groupe yitwa gute kugira ngo abaza kuba intéressé baze kuraba ibikorwa byawe? Narigeze gukina mu mugwi wa Umoja Comedy, n'ubu ndacakinamwo. Mu Umoja Comedy tufise ama video menshi azwi yaramenyekanye, za wetu ni video nyinshi twakoze ziramenyekana. Ariko ndi muri timu Masumbi Lead Force Comedia, ngira mwamumuzi. Twarakinye comedy duhanura abantu bya coronavirus, turakina ama comedy menshi yo guhanura.
nibaza n'ubugiye kuri YouTube urashobora kuyasanga. None ga Boniface wihangane dukongoresha cyane izina rya Boniface mutama wanje yitwa Boniface papa wanje Jamvyara. That's why uguma wumva nguma ndarikoresha cyane. Shangira nakuraje cyane mu kiganiro. Okay. None ga Boniface ubiravye umuziki wawe kuva 2015 kugeza 2020 ikintu umaze kugufasha niki turetse ibyo byo kuba waravuye aho wavukiye ukaburi mu gisagara ikintu twavuga ko ni ikintu gikomeye canke ni ikintu nawe uvuga ati iki kintu ni kubera umuziki uramfasha kuronka amafaranga yo kuriha inzu ukamfasha kuriha impuzu mba nambara kandi hari abantu usanga batabizi ndafise mutonya wanje yiga kubera umuziki no gukina comedy. Okay, muzo ndirimbo zawe wowe waratangiye kuririmba kuva 2015 kugeza 2020 kwanza tumenye ni zingahe hama utubwire izo umaze gushira kuri YouTube kugira ngo tuze gufata kanya tuzikurikirane. Ndafise yitwa Mvugiriza iri kuri YouTube. Ndafise yitwa Gikundiro iri kuri YouTube. Ndafise n'iyindi Agakete zose ziri kuri YouTube. Umuririmbyi w'umurundi mwa mwarigeze gupanga gukorana indirimbo hama akaguhemukira ninde? Nta numwe ahubwo ndafise projet yo gukorana n'umustar w'umurundi. Yo mustar wifuza kuzokorana nawe turashaka kumumenya nimba atari banga? Shani Queen. Okay. None ga Boniface ndashaka kumenya kuba waratangiye kuririmba ukiri mutoya muhira iwanyu abavyeyi bavyakire gute? Aho navuka umuziki ntwari bwashikeyo cyane gusa nk'iki bitangura nije nabitanguye ku mutumba abantu benshi barantera intege bumvise ijambo umustar kubera kugira wemeze aho uvuka urabanza abantu ukabibabwira bakavyemera mugabo nubwo bavyemera ntibaza kuvyemera neza kuko niba barabona studio je kugira bavyemere byaragoranye yo ntavuga umutumba mbako naho mvoma ntibari kuvyemera ariko baravyemeye ubuzima buragenda neza kugeza n'ubu ndafise abafana iwacu. Wo buri muri baba star baririmba kugira ngo bakundwe n'abakobwa? Oya. Wo buri muri baba star baprofita abakobwa bivanye n'ukuntu abakobwa bakunda aba star? Ibyo Jesse ndanabikoramwa na gato. Jewe ndirimba kugira nteze imbere igihugu c'iwacu no kugira nanje nshobore kwibeshaho. Okay. Hama turashaka kumenya bon urafise girlfriend canke uracari single? Abariko bakurikirana ikiganiro mu byumve uracari single canke urafise girlfriend? Sindagera gukundana cari single. Urabeshe ukuntu bivuze gusa biraboneka kubesha. Wapi ni muvyemere? Je ndacari single sindagera gukundana. Okay. Uramutse ukundanye uzokundana n'umukobwa ameze gute? Uzova ku Mana Imana ikabona uyu twese tuva ku Mana abakobwa bose n'abahungu bose bava ku Mana uyo kwa shetani uyuzi avuye kwa shetani nuwahe umutima uzakira niwo nzemera mugakundana hama niyo mara kumwakira umutima wawe ukamwemera mugakundana ikintu mvuzo mukorera umukopine wawe kuburyo azovuga ati ndafise umuntu dukundana kandi n'umustar nikihe ntutubwire ngo uzomuririmbira mukunze kutubwira ngo je ngo nzora ndamuririmbira ngo ndabizi kuririmba ibintu utubwira ikindi nzogerageza kumunezereza mu buzima tuzoba tubayemwo yawe na jewe kwa tuzoba turi umwe tubana mu nzu. Urifuza gukora gute kugira ngo ugire iterambere rirenze cyane? Ndipfuza gukora gose cyane aho mfise ngeza ariko uburyo buracagoranye ibizokunda ndoshobora kubaha ibyo mfise abafanzi umuziki w'u Burundi byangwa comedy ko nabivuze ndabikora byose kugira bibandanye bigenda neza nibaze yuko atamezi atanazohera mutabona indirimbo comedy yoyo misi yose buri wa kabiri turakora comedy. Okay. Ubona ho kogwiki kugira ngo abandi ba jeune burunganwe gwawe bafise impano nk'iwawe nabo bagire iterambere ho kogwiki wewe nk'umujene ukiri muto ubona ho kogwiki kugira ngo abandi burunganwe gwawe abandi bafise indoto abandi bafise impano ariko bataragira aho bigejeje ubona ho kogwiki kugira ngo bagire aho bigejeje? Sifise amafaranga nobaha ahubwo uwo no kumva abishoboye ashaka guteza imbere impano yiwe
no mubwira ati courage nkanamufasha kumutera intege muri ivyo ariko arakoramo. Mu baririmbyi b'abarundi umuririmbyi ubona atitwara nk'umu star noahe atitwara nk'umu star yego ugasanga afise comportement bon ku muntu amaze kumenyekana itameze neza. Natacha yishura nabi muri interview. Iyo bamukoresheje interview yishura nabi nka interview iyihe wigeze gukurikirana ukumva yishuye nabi? Ni zose avuga gusa. Hama uwo nawe ubona ko yoba yikomporta neza. Hari ikiganiro kidumigeze gukora avuga ngo abo bakorana aka kazi harimo abameze nk'abasazi. Ico kintu nawe uragishigikira wewe nk'umuntu ukiri kurazamuka ushaka kuzogera kure? Mvuze bameze nk'abasazi ndenganije abo onyavuga bameze nk'abasazi mu vyumviro byabo. Uwo ari we wese arashoboye kuvuga ati jereka ubwenge bwanje ndabutwara uko akanezerwa mu vyarimo. Hama umustar wewe wiyumvamwo uvuga ati vraiment respect uyu n'umustar na comportement nuko ameze n'umustar. Ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store rondera mu kwandika ijambo Bujahit, telecharge Bujahit, hitamwo ururimi rukorohera gukoresha ikirundi, igiswahili n'icyongereza. Mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira bwo gukoresha Bujahit canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza. Kurikiza ivyo usabwa ni ku buntu. Bujahit ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, amafoto n'amavideo uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Bujahit iduhuza twese. Lolilo yarafashije igihugu cy'u Burundi kugira gishiki kure kuri music. Uwo urumva wewe uwo uvuga ati uwo muha gashimwe ni Lolilo? Ni bose kuko barakora neza. Muga Lolilo yarakoze akazi keshi muri music. Bakunzi ba Bujahit TV bandamukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV ni Nancy Amanda kuri microphone, nyuma kamera hari CK Professional nk'abandi kumwe na Boniface. Mbega zina ryawe rindi ryari ndirishushe ni gute? Nitwa Jasmine Fire Dance. Jasmine Fire Dance. Urabihinduye warambye Jasmine. Nitwa Jasmine Fire Dance. Fire Dance nabyo urumva nibindi uciye wongerako. Cyangwa uratamba na dance. Fire Dance ni umukunzi w'umuziki. Je ndakunda umuziki cyane. Ya Fire Dance ni sigura umukunzi w'umuziki? Sigurira waho ugize. Fire Dance, fire kwanza n'umuriro. Dance ni dance, umuziki muri ivyo bintu bibiri ucyumva hega ga Fire Dance kunyivye ahandi. Sawa, urabona rero uriko uratamba umuziki. Yego. Ni ngobwo urashuha nk'umuriro. Niko nashatse kubivuga. Oya wakandubwiye ngo Fire Dance ngo n'umukunzi. Fire Dance isigura umukunzi w'umuziki. Oya, mu rurimi ruhe? Mu rurimi ruhe? Yego. We none ukize mu rurimi ruhe? Oya, Fire ni icyongereza, Dance ni icyongereza. Ugo rurimi rero Fire Dance gisigura umukunzi w'umuziki nico ushaka kumenya ni mu ruhe rurimi? Fire Dance je ndakubwiye ko ari umukunzi w'umuziki. Umukunzi w'umuziki turatumva ari Kirundi. Nico gisobanura umva byose biri mu cyongereza. Byose biri mu cyongereza. Yego. Fire Dance urumva ni icyongereza mu Kirundi ni umukunzi w'umuziki. Basha je sinibwa nabyo nemeye beshe bariko barakurikirana ikiganiro. Fire Dance. Yes, akunzi wa Bujahit TV dusa n'abageze ku musozo dusa n'abagomba basozere ikiganiro cyacu. Uyu munsi uraronse chance yo kwicarika abaririmbyi b'abarundi bose mu nama ubakoreshe inama ikintu wabahanura kugira ngo habe impinduka nikiye? Urukundo icyo ni cyambere. Umwe akoze indirimbo bafashanye gupostinga iyo ndirimbo uwo muririmbyi aba yakoze kwankana ntacyo bimaze. Twese turabarundi duteze imbere igihugu cyacu. N'abanyamahanga batubonye bavuga ati bajye barundi barakundana. Birababaje ubona umuririmbyi wo mu mahanga aza ukadusanga umugenzi we
w'umurundi yagiye kumufasha, yagiye gufasha umunyamahanga, ntibakundanye. Ubundi araca basi nka Fizo na Satubi ntibakundanye kubera yagiye kuri show ya kanaka w'umunyamahanga. Akamaro ka beef ko barakahe? Akamaro ka beef, beef umwanya umwe iraba business, n'undi mwanya nyene kabugwa. Okay. Bakunzi ba Bujahit TV bandaya mukurikirana ibiganiro byacu, nimuze birwagira kugira subscribe, like, share na comment na kaga kengeri nkuko byamye. Hama tugeze ku musozo, tugiye gusozera ikiganiro cacu. Reka mfata kanya ndagushimire cyane, ndagushimiye kuba wemeye ukampa umwanya tukicara tukayaga tukagira ibyo tumenye biciye kuri wewe, twamenye byinshi biciye kuri wewe. Rero turagushimiye cyane, turagushimiye kandi cyane. N'undi munsi nitwagukenera uze utwitabe. Reka tuguha kanya ugira icyo ubwiye abakurikiranye ikiganiro cacu, kandi ubakishirize ko baririmbire gatoya kugira ngo bikunde bigende neza. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Bakunzi ba Bujahit TV, nitwa Jazimema, ndi umwana w'umurundi, nkaba ndumuririmbye nkujya nkakina comedy. Ndi mu nzira nzoza, reka nandika gakete ugenda ukamumpere, niwashika ku gatumba uramporeza uyo mwana, ati burya umutima uratera ihadari. Ndabakunda, murakoze cyane. Yes, love you so much guys. Team yose Bujahit TV irabakunda cyane kandi irabemera, muri abantu badanje. Ntimuze birwagira kugira subscribe. Ni Nancy Amanda kuri microphone. Ikindi kintu rasta ntimwibagire following on Instagram, the really Nancy Amanda. Love you so much. CK professional nyuma kamera yawe bagiye bari batari ngombwa nawe. Sasa CK kawaida kwa nini? Ciao, bye.